Ikigo Centre Jabuka kiri muri zone ya Kanyosha Quartier Gisyo kirafasha abafisa mikoro make bakabigisha imyuga itandukanye. Fabio Gentile arongoye Fondation Amici Beatrice yo mu Butaliyano ufasha mu mugongo Fondation Veniste Niyongabo avuga ko Fondation Beatrice izobandanya ifasha mu kuzana abashobora gufasha Burundi. Niyo kubw'umunonotsi Veniste Niyongabo avugira ikigo Fondation Jabuka avuga ko bafasha abandi kugira ngo nabo bagire aho bishikanye. Nibaza yuko ari iteka ku gihugu niteka kuri twebwe mu gihe turiko turafasha abandi badufashije kuko jewe namvuga nti imbere kugira nshikaho nashitse nafashijwe n'abandi rero nico gituma niyumvira nti nanje ngoma ndabe ngera nofasha abandi kugira ngo hazoboneka abandi batlete nka twebwe abatara batlete bashobore kwisununura mu bintu byose bashobora gukora rero ico nico niko ndakora no munsi ico nico gitwari mu migambi yo kugira koperative kuko abasona n'abasudira byofasha yuko bogira inyungu imwe ya bose hanyuma noneho bagafashanya kuko hama tuvuga tuti ubumwe si kuvuga ku majambo gusa ubumwe buraca mu bikorwa ubumwe buraca mu gufashanya mu gihe umuntu muri bo ari ngaho yo bafise ingorane kugira ngo bagire uwo mutima wo gufashanya noshimira iki kigo Jabuka kuko twaricizigiye kandi ibyo baronse barabikoresheje nkuko bikwiye. Kwizera Samuel aseruka imbere y'amategeko Kigo Centre Jabuka aratubwira abafasha baribo ndetse aranashimira abajejwe intwaro ko baba hafi kandi akabasaba kubandanya bongereza inguvu. Usanga twigisha imyuga ugwaruka gusudira no gushona dufasha cyane abantu abamama batishoboye ndetse n'abakobwa batwara inda zishushu bagasanga bavye amashuri hakiri kare kandi ngo turafasha n'abana batishoboye kubasubiza ku ishuri. Je ntwa twabashimira cyane kuko iyi leta nshasha irorohereza amashirahamwe yigenga cyane bw'ama tuko turazana ariko twabasaba gushiramo intege gose mu kudushigikira aho twavuga nko mu kudushigikira iyo tugiye kurondera impapuro bakatworohereza ibyo tugomba gukora hama bagatahura cyane ngo bivyo tuko turakora. Ikindi twabasaba kuko bodufasha mu kudushikira mu migambi yacu igihe cyose tubahamagaye bakaboneka bagatera yambe kuko nivyo biduha natwe intege yuko dushigikiwe. Jean Ntawumvukiye umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ivy'imibano muri komine ya Muha yari yaserukiye intwaro yashimiye ico kigo ko gifasha mu iterambere. Bamwe mu bigishijwe n'ico kigo barashima cyane kuko cabahinduriye ubuzima. Icambere mu kuziganya twe tubizi ariko uno munsi genda ashobora kuziganya ibihumbi 5 kundwi kuva ninje mu kigo Centre Jabuka narize gushona kandi yabinyiza ku buntu nukuri ubu ndazi kwishonera impuno ushobora kwambara atamuntu aje kuyinyiza kuyisona. Je ubwanje ntanguye kwiraba ahantu navuye naho ngeze uyu munsi abo bikunda bo kwegera ikigo Centre Jabuka cyakira uwari we wese ntawo gikumira kandi bigisha ku buntu kandi nta kintu bagosaba ze kudufasha no kutumarira ni ibintu byinshi cyane kandi tutari tuzi kandi dushima gose. Twari tuzi ingene umuntu ashobora gufatanya icyuma n'ikindi canka atimereze bayatsa uku canke ntitwari tuzi ati imetero umuntu apima imetero gute ariko arapima umuryango canke idirisha ati apima imetero gute. Ivyo byose Centre Jabuka yarabitwigishije turamenya gusoma imetero yatwigisha no gusudira na nubu biracatwigisha. Kigo Centre Jabuka kikaba kiriko cigisha gushona abantu bagera ku 80 n'abasudira bagera kuri 17.